bakunzi ba CANAAN TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mahoro yanje, munezero wanje, gakiza kanje, nije imbere yawe muri iki gitondo ciza. Mwami Imana, azanye ishimwe ryuzuye umutima wanje. Ndiye nkubwira ngo uri igitangaza Mwami Imana, ugukunda uramukunda, ukuronderana umwete uramwiyereka. Nico gituma nsengera abana bawe Mwami Imana, twese tugira umwete n'ishaka ryo kukuronderana umwete kugira ngo tugendane nawe muri byose Mana. Kuko umunyavyaha aragowe, afise iherezo rubi, ariko umugororotsi arahiriwe kuko afise iherezo ryiza. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo iherezo ry'umunyabyaha ni ribi. Haleluya. Iherezo ry'umunyabyaha ni ribi, ariko iherezo ry'umugororotsi ni ryiza. Haleluya. Rero tugire inyota, tugire inzara yo gukora neza kugira ngo tugire iherezo ryiza. Amen. Reka dusome mu Bami ba kabiri igice c'icenda, dusome kuva ku murongo wa 30 shikane ku murongo wa 37. Maze Yehu ashitse Yezebeli arabibarigwa, aca yiraba amarangi mu maso, asokoza umushatsi, araheza arungurukira mw'idirisha. Maze Yehu agitamaje mw'irembo, Yezebeli aramubaza ati, n'amahoro ga yewe zimuri wa mugesera wishe shobuja. Yehu yunamura amaso, arangamiza mw'idirisha, aravuga ati, ninde aherereye ku ruhande rwanje? Yoba nde? Nuko abantu b'inkone nka 2 canke 3 baramurunguruka, arababarira ati, ni mu mukororere hasi. Nuko bamukororera hasi, amaraso yiwe atarukira ku nzu no ku mafarasi, aca arayamusiribangisha. Araheza yinjira mu nzu, arafungura. Hanyuma aravuga ati, nimugende murabe uko mugenza uwo mugore w'ikivume mu muhambi, kuko yari umwana w'umwami. Ariko bagiye kumuhamba ntibagira ico basangaho atari umutwe n'ibirenge n'ibiganza. Nuko bagaruka kumubwira, nawe aravuga ati, iryo ni rya jambo Uhoraho yavugishije umusavyi we Eliya w'itishubi, aho yavuga ati, mw'itongo ry'Iyezereli niho imbwa zizorira umuvyimba wa Yezebeli, kandi umuvyimba wiwe uzohinduka nk'intabire yo ku misozi mw'itongo ry'Iyezereli, kugira ngo ntihazogire uvuga ati, uyu ni Yezebeli. Imana idufashe. Uyu Yezebeli ngira ngo muramuzi. Yezebeli yari umwamikazi w'umugabo yitwa Ahabu. Umunsi umwe ngo umugabo wiwe abwira Naboti ati, Naboti, uyu murima ndashaka uwumpe kugira ngo urabona ko ubangikanye n'uwanje ndawirimwiremwo imboga. Undi aramubwira ati, nukuri sinovyubahuka. Ati, n'Imana yobimpanira hamwe nofata itongo ry'umuryango, umugabane wa basogokuruza, ngo ndawudandaze. Ngo arababara cane, ababaye ngo acashika muhira, ngo araryama, ngo acafata ngo araba rusika. Umugore aryamaza ati, mwami n'igiki kushavuye kuryamye, ubabaye, wateye umugongo, waduteye umugongo n'ibiki? Aramubwira ati, ntushaka kwibaza umubabaro mfise. Ati, Naboti namusabye umurima uhereranye na wa murima wacu, ati none yawunyimye. Ubwo aramubwira ati, none ikibazo ufise niki?
abantu mu gihugu cyose sabawe, amatongo sayawe, hari umuntu n'umwe yo kuja hejuru n'ukuri ati reka ibyo oye nubyuka ufungure, ati icyo kibazo nzokimara ku munsi w'ejo. Hanyuma ngo atatuma kw'abantu bishirukanye, ababwira ati mugende mubabwire mubatora abantu ati baze bagirize nabo ati ko yatutse umwami agatuka n'Imana. Erega barabikoze uko nyene, baramubeshera nabo yagira iki, yicishwa amabuye. Hama bibabaza umutima w'Imana, ituma umuvugishwa Eliya aramubwira ati genda ubwire umwamikazi ibintu akoze, kwa amaraso asheshe y'umugororotsi, kwa yiwe ntazohambwa, wewe azoribwa n'ibisiga n'imbwa zo mw'ishamba, umva ntazohambwa, ntazogira icibutso. Haleluya, ntazogira icibutso. Murumva naha twasomye ngo Yezebeli ngo abonye Yehu ngo ataragenda ngo yisiga ngo amabara kugira yihindure, ngo hamahagarara mu idirisha atangura kumurunguruka. Hanyuma ngo atategeka abantu ati fata uwo mugesera mumukororere hasi, ngo bamukororere hasi amara araseseka. Hanyuma baramugenda kumuta, mu nyuma aravuga ati genda mu muhambe. Ngo bagiye kumuhamba basanga ibikoko, kumwe ijambo ry'Imana ryabivuga ibikoko byaramuriye. Naha ku murongo wa 35 ngo ariko bagiye kumuhamba ntibagira ico basangaho atari umutwe n'ibirenge. Mwabyumvise, umutwe n'ibirenge n'ibiganza. Ngo nuko bagaruka kubimubwira, nawe aravuga ati iryo ni rya jambo Uhoraho yavugishije umusabyi wiwe Eliya. Mwavyumvise, Imana ivuze abantu b'Imana kigenda uko nyene, nta muntu ashobora guhinyuza ico Imana yavuze. Rero ikintu no kubwira wewe uri kuranyumva, uri kurumvira ijambo, nukuri wirinde gukora inabi. Haleluya, wirinde gukora inabi, ukora ibyiza, kora ibyiza ugifise umwanya, kora ibyiza ugifise uburyo, ivyo bizokugaruka. Kandi ni wakora ibibi ndakubwiye ko bizokugaruka, bizokugaruka. Inabi yutugwa inabi, iciza kikitugwa iciza. Rero Yezebeli uko Imana yabivuze iciye mu kanwa k'umuvugishwa wayo Eliya byagenze uko nyene. Nta kintu na kimwe gishobora guhindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe n'ubwanje. Haleluya. Ikintu kimwe gishobora guhindura umugambi w'Imana nukuhindukira, nukuhindukira ukitandukanya n'ibibi. Mugabo ukaba uri gukora ibibi, menya ngo amaherezo yawe ni mabi, amaherezo azoba nk'ay'abanyakibi nyene, kuko niwe mugabane wabo, ariko abagorotsi barahiriwe ko umugabane wawe ni mwiza. Haleluya, haleluya. Muze murabe, mwitonde murabe iherezo ry'umugorotsi ugende rimera. Aheza neza, aheza agira, aheza avugana neza, aheza agira, kanga kiwe gasohoka mw'ibyiza. Ariko umunyakibi aheza atukana afise ubwoba, kuko ababone bize ko abadayimoni baje kumwakira. Akagira ubwoba, akiheba, kavuga kakomenga ariko aragwana n'ibintu. Ariko umugorotse aba ari mwituze ntangere. Haleluya, kuko ababona umwami Imana ahagurutse aje kumwakira, abamarayika baje kumutegereza. Yo, tugira umwete wo gukora ibyiza, tugira umwete wo gukora ibyiza, kuko ibyiza bizoduherekeza. Haleluya, haleluya. Ineza izoduherekeza, ariko kandi n'inabi iraherekeza bakoze inabi. Inabi iherekeza bakoze inabi, ariko ineza igaherekeza abakoze ibyiza. Ibikorwa by'umugorotsi biramuherekeza, kandi n'ibikorwa by'umunyakibi biramuherekeza. None wewe uyu munsi uhisemwo iki? Uhisemwo iki? Guhitamwo n'uyu munsi, guhitamwo sejo, gukora sejo, gukora n'uyu munsi. Haleluya, gukora n'uyu munsi, gukora sejo. Ejo ntahuzi. Ejo we naganiriye n'umuntu
ndiko ndamubwira nti mbega Yesu murazinanye nimuhindukirire umwami akugirire neza. Arambwira kandi ngo ndabyumva ngo mugabo ngo rindira ngo niwagaruka, ntiyari twari kumwe ngaha mu Burundi n'ahandi hantu. Arambwira ngo niwagaruka ngo uzosanga narakijijwe, uzosanga ngo mvuga Yesu. Ndamubaza none wewe ejo hawe urahazi, ndetse n'iminota 30 iri imbere yawe ntayuzi. Abantu benshi barakunda kubivuga ngo rindira, ariko rindira ntubuzi igituma ejo hawe, ntubuzi mu isaha iri imbere, ntubuzi mu minota ingahe iri imbere ibyawe uko bimeze. Ni benshi duhora tubona twiriranywe, ariko bwaca ntitube tukiri kumwe. Ukanatangara ati no naka yapfuye gute ko twari kumwe, benshi bagatangara. Rero ubuzima bwawe si ubugaba, ubwanje sigenda bugaba, ubugingo bwawe bugabwa n'Imana n'ubwanje bugabwa n'Imana. Rero byoba byiza uyu mwanya utijijwe uhisemo gukora neza, uko ibyiza ikora bizoguherekeza, niyo ukora bizoguherekeza. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire, murengeze ubugingo bwanje, shimagizwa nyaguhoraho ko ku munsi atana rimwe utatubwira ijambo ryawe kugira ngo riture kandi ritwigishe. Ndasengera umuntu wese ariko arumvira ijambo, wari yarahisemo nabi, ahabwa amaso abona kure y'uguhitamo neza, ahabwa n'imbaraga mwami Imana zukuramiriza, kuko isi si wacu, isi twese turi ingenzi kandi turafise aho tubikiwe kuzoja, kandi aho turategura twashitseyo, ariko turategura tukiri muri inosi. Rero imitima ya benshi ndasenze ngo ikanguke, iyitegurira izoba iteka ryose. Mwami Imana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.